ku kazi ho uri kurakora ndashobora kukwirukana kabisa urumva ariko ngaha mugabo naho mwirukana urumva muri microfinance yarashizemo umutahe naho genda akaryama muhira we inyungu izobirikira aja kuri konti ni uburyo bwiza bwo gufata amahera ukagira umukozi amahera akaba ariyo acika umukozi ukorera tuvavanure n'ingendo yo gukorera amahera sivyo ahubwo turondere uburyo amahera ariyo yodukorera twebwe dukorera amahera ahubwo amahera adukorere reka gwe nk'akarorero sivyo nk'umuntu urabona nk'iya etaje dukoreramo kubwanje iyo aba ari byo nakora nashaka yuko iyi microfinance yojamwo abenegihugu ni ukuvuga abarimyi n'aborozi nibo bakunda kugira ivyo bibazo kugira ngo ejo bo bafise imigambi yo kurima bazanye umugambi wabo biborohere guca baronka amafaranga kuko basanzwe ari abanyamitahe muri iyo microfinance kimwe tugenda gusaba ubuzi bakaja baduhemba umushahara bambabarira umushahara ni nk'ubutinyanka wawe uza rimwe ku kwezi hanyuma bukamara iminsi 3 ukaca wongera ukagenda ugaca bwigira ugaca urindira ukazogaruka ukundi kwezi guheze wajuru canke 4 jours iminsi 3 canke iminsi 4 ukaca bwongera ukigira rero niko umushahara umeze kandi ikibi c'umushahara iyo uwukorera upfuye cyangwa ugize ikindi kibazo biba biheze navyo bivuga ngo umwana wawe ngo azocaza ngo urumva ngo papa ngo niwe ngo yikorera imizigo ngaha ngo cyangwa niwe ngo yanyonga ngo imodoka yo ku kazi ngo oya ngo nimubandanye ngo mumuha oya nibikunda mugabo papa wawe sivyo ari mu baguze iyo modoka sivyo umwana wawe azohora azavuga ati aha harimo umutahe harimo amahera ya papa inyungu yayo ikibonobono ejo aho bukera tukagishira ku isoko muzobona yuko muzosanga mu bintu byose birimwa ngaha mu Burundi arico kintu ca mbere kizimvye kandi kikerera umwanya muto kigatwara n'umutahe muto ndakubwira nk'akarorero Reka ndagushimire ukomeza gukurikirana ibiganiro tubashikiriza umunsi ku yundi ukomeza kubana natwe we wahisemo kandi subscribe kuri YouTube channel ya Fulgence Mika ukomeza kubana natwe ndakwitse ko turiko turabana na Mika TV kugira ngo dukomeze kubazanira ibiganiro inkuru n'amakuru bimeze neza kandi byizewe kugira ngo dukomeze no kwiga tumenya mbega mwiterambere turimwo nk'ugwaruka twoterera iki canke abandi baririmwo abandi bavyipfuza twoterera kugira ngo imbona kazoza y'u Burundi maze kuba ari igihugu cifashe muri 2040 canke maze kuba igihugu giteye imbere muri 2060 bimeze gute nitwa Fulgence Mika ndagushimire kandi kuba warakanze subscribe ndaguhe nikaze abona kuno munsi nongeye kuva imuhira homba nkavuga ati yamara makenga ndayafise mperuka kuvugana na David arambira ibintu bijanye n'ikibonobono arambira amakuru make kuri microfinance y'uburimyi ariko byo bimeze gute nca mvuga ntire kanze ndamubaze mbega ibintu bimeze gute bigeze he yoba yarabibandanje canke yarabihagaritse nayo mpamvu mubona imbere ya kamera zacu nkuko Ibra Mukapa ariko arabidufasha mu kugira ngo mukomeze kumubona neza n'amajwi aze ameze neza maze nkanamuha n'ikaze abaramutse nkuko mukomeza kubana natwe ariko kandi mugumana natwe kugira ngo tuze kuyaga byinshi mwumve mbega ibintu nasanze bimeze gute muri koperative Kibonobono Oil hamwe na Microfinance Agricole Kibonobono. David hano waramaze kuba umusangwa ntukiri umushitsi yego uraho meze neza ego ndaho meze neza ndashima Imana yo ituzigama buri munsi ndabona nakabiri kararembye nta ngorane bimeze neza byose tubishimira Imana Fulgence yego ufungura uduhya mugabo bisanzwe nyene by'iwacu hariya indya z'abarundi ngo ziba zimeze neza nayo mpamvu mubona nyene abarundi bamwe usanga kabiri karembye
ariko kandi babisaba no kugira iki no kugira discipline mu gufata ibifungu gukamenya mbega nza gufungura ibiki n'ibiki. Abo bantu hari yaye muri koperative Kibonobono bameze gute abandi baraha? Turaho tumeze neza twese turashima kandi ndashima Imana kugeza ubu turi benshi kabisa. Nongera nshimira abakunzi bacu kuri Mika TV namwebwe ubwanyu ndabashimira kubera ko twarabanye namwe mu ntango ya bino bikorwa. Ndibuka yuko twajanye mu Kirundo kwa Mugwiza Mbuto Gatabazi tukija kwiga ingene tworima ikibonobono. Ndibuka yuko twace tujana mu Cankuzo. Ndanibuka yuko twanajanye hariya aho twatugiye kuraba umurima kugira ngo cyo dutangura kurima. Ubu rero nibaza yuko ni vuba cyane ndabatware hariya ndabereke cha kibonobono rero twaciye dutera hajya ahantu aho kigeze kuko ubu twatanguye kubifumbira kandi nibaza yuko kwifumbira tuko turakoresha kizoca kinyaruka gose gukura. Si hajya honyene gusa hariho n'ahandi Muyinga twararimye kandi twarahejeje gutera mu Kirundo twararimye Makamba naho nyene batanguye kurima kimwe rero n'indi mirima myinshi yarimwe n'abanywanyi. Rero turi ngaho turashima twiteze yuko vuba cyane dutangura kwegeranya umwimbu w'ikibonobono kabisa. Amakandi nkuko twabivuze naho bamwe kumbe ngira ngo bagumye bibaza yuko ari amajambo. Oya samajambo turimo nkuko twabivuze. Twiteze yuko umwanya n'umwanya umwimbu uboneka kabisa. Hanyuma abarimyemwe bose n'abaje mu mugambi bose abashizemo imitahe yabo nkuko twagumye tubivuga bace batangura gukora ku $. Bazokora ku $, amarundi ntibazokorako. Tuzodandaza $. Je tuyazana muri banke muri berube bice biba intuze bice bigwira maze n'amarundi aciyongera kandi aduguko. Yaba byo nakunze yuko batwemerera yuko umurundi warimye kibonobono arikorako ari $. Akagitwarira muri berube kuri vunjisha ubwiwe. Akagitwarira ubwiwe tukarimuha tiwe wazanye ibiro ibi uronsa $. Anganuko. Ivyo kumbure vyofasha abasigaye inyuma kumva neza yuko ivyo turimwo atari ibintu ejo niho naravye abajya bandika amakomantere kuri Facebook ari umuntu uzibona nyene yiyadukije agutuka akakubwira nyene urujambo ngo ikirundi sinagifashe neza mugabo yagerageza kwerekana yuko yakoresha ijambo ngo ni amacandya tuko turicira indya arabava ngo tuko turabesha ngo aba diaspora ngo ni inzira ngo twaronse ngo yo gukwaka ngo amahera aba diaspora. Rero dushaka yuko abo bose bavuga ivyo sibo nikiwe rumva Kibonobono nitwe ba mbere tubikoze uretse ko hariho n'abandi babikora mugabo atari ku buryo bwagutse kabisa. Rero abantu kugira ivyo bavuze bitari ivyo canke biyumvira n'uburenganzira bwabo. Rero twifuza yuko abo bose imvugo ibikorwa abari byo bizobereka neza ivyo turimo ivyari byo hama nabo bace baza tuzobakira kabisa. Birumvikana yuko ni mirima imaze kuba ikura iyindi iriko irategwa kandi bariko barateragira kugira ngo Kibonobono komeze kugira iki gushamika cere mu bagare ibintu bigende neza. Nabizeze yuko vuba tuzogenda tukanabereka aho imirimiri mukavyibonera mukabona aho ibintu bigeze nkuko twagiye turabibereka tujya kugurura koperative canke ishami rya koperative Kibonobono hariya mu Cankuzo abantu barabibonye tujya kwa Gatabazi kuraba ukuntu ibintu bihagaze turahura ubumenyi abantu barabibonye. Ubu ibintu byaramaze kuba birimwa bigenda neza. Abanyamitahe muri koperative Kibonobono bariho umutahe umwe ni mu 6. Mbe n'umuntu acakira abanyamitahe bo mu Kibonobono turabakira neza cyane kuko twatanguye kurima ikibonobono mu kwezi kw'icumi. Ibyo twateye uburana twatanguye mu kw'icumi na rimwe ariko era ko bidateba ubu byatanguye guhaguruka kabisa. Rero twebwe tuzobandanya dutera kugeza mu kwa gatatu. Kugeza mu kwa gatatu urumva yuko mu Kibonobono hoho turacabandanya twakira abanywanyi ahubwo ni banyaruke
banyaruke baze kuko ibi bintu nkuko nagumye ndabivuga kuva mu ntango jewe hano mu Burundi ndiko nkorana n'abandi bene wacu bari mu bihugu bitandukanye mu bihugu vya Afrika turi benshi turiko turakorana n'Abakenya aba South Africa n'ahandi jewe rero hano nahamagaye abarundi kugira ngo natwe twiyunge ayo majambere iryo terambere riciye mu kibonobono ntiriducike nico gituma ubona niyo mba ndiko ndavuga ntabwo bamfise nifitiye icizere kuri projet nazaniye abarundi canke natanguye kuvuga mu Burundi yuko ntazomaramara ahubwo mu gishingo cyo kumaramara nzonezeregwa cane binakunda no gushimirwa ikintu nakunze nabonye ukuntu abato abakuru iyo mvuze abato bumve ku mufuko ariyo usanga bafise amikoro make n'abandi bafise amafaranga kabisa afadika naboneka bose baraza mukabakira mukagira iki mukaja hamwe muri ivyo ikintu nakunze ni ikintu cyuko mugira gutya mukaja hamwe mugakorera mu kibiri mugakorera mu runani kugira ngo dushike kuri rya terambere rirama tumaze kumva byinshi ukibonobono tubasabe mwebwe mwumva yuko kabisa umugambi mwawutahuye canke hari cyo mudatahura murashobora kuraba izo nimero ziri muri commentaire ya mbere kugira ngo mushobore kubaza ivyo byose mukeneye kumenya bujanye na koperative Kibonobono Oil. Hanyuma ikintu racyanze no munsi nico nkeneye ko tuzako ko duherukana barambwiye yuko mugambi microfinance agricole Kibonobono. Microfinance agricole Kibonobono. Mu bisanzwe urabona nkuko nariko ndabivuga iyi projet y'Ikibonobono twitiriye Kibonobono Oil ni programme irimo ama projet menshi sivyo cyane rero ikintu kiri imbere twebwe tuvuga tuti tukeneye umurundi ahaze umurundi aguwe neza igikorwa ca mbere rero twahereyeko ni igikorwa cyo kurima igiterwa c'Ikibonobono ubu rero tuko turarima nakubwiye ko tuko turarima igiterwa c'Ikibonobono kandi twiteze kwimbura vuba rero twaciye twiyumvira ingene dushiraho ubwa mbere twatanguye ari shiraho ryo kuziganya no kuguranana microfinance de la 4e catégorie bazita groupement financier communautaire tuca turagenda muri BRB mu banki nkuru y'igihugu turasaba uruhusha barabitwemerera tuca turabikora ngo rero abanywanyi hajya uko uje ukagura umutahe muri Kibonobono no kuziganya uca ugenda uziganya kandi tuziganya amahera make kabisa abanywanyi rero twebwe tuca turavugana ati oya aya mahera ni make reka tugire microfinance mugabo aca barambaza none tugize cyanda babwira ati microfinance je nshaka nkeneye microfinance izokemura ikibazo c'abarimyi kubera ko abarimyi barakunda kugira ibibazo iyo baba bakeneye ingurane kugira ngo bashobore kurima ikindi kintu naco dukwiye kwiyumvira ko nk'abarundi n'abariko barankurikirana bavyumve mu bisanzwe nyakubahwa Fulgence imyaka 100 iraheze kumbure niyirenga abarundi turima dukoresheje isuka kabisa iyo myaka kandi iraheze abarundi turima twiteze igihe c'imvura la saison des pluies bavuga ngo turindire yuko imvura izogwa cyangwa igatasura rero ukaca usanga rero mu gihe c'ici nta kintu turiko turakora kijanye n'uburimyi uretse amarengarenga n'imisoma n'ibindi byo bindi bivomereye mu cikensi twikorera ibintu by'imboga gusa ivyo rero uravye kuntu abarundi tuma tugwira sivyo ukaca uraba n'ico twita changement climatique ihindagurika ry'ikirere ryagiye riraba ukaca uraba ingene hari ibintu byinshi twahora tubona muri iyo minsi byavuyeho birasaba yuko tuca duhindura ivyiyumviro tukavuga tuti ntitwoguma muri ibi bintu vya kera reka turondere uburyo dushobora gukoramo rero ugiye kuraba kenshi ntushobora kuvuga ngo urateye imbere utari kurakorana n'amabanki
bwa mbere nubwo uvuza ngo ugiye kurima canke business yose wowe uri kurakora bisaba ukorane n'amabanki kabisa rero no murimye nawe kugira ngo azane umwimbu canke kugira ngo ubwo buryo bwose bwo guhindura ivyiyumviro ingene tworeka kurimisha isuka tukarimisha machine nka kujya nabonye Mutima bakomediye yatanguye kurima hariya mu vyanda ajanye tracteur kabisa kijya n'ikintu ciza cyane twipfuza nka twebwe twipfuza gose muri kibonobono oyo ariko nka kijya si umuntu wese yogishobora kujana injya tracteur irazimvye birabigoye amahera menshi kandi iranywa igitoro irakonsoma mu bisanzwe bijya rero atari abantu bagiye hamwe bijya nibo bishobora kandi naho woba ubishoboye atari nk'ibanki igufashe mu mugongo ivyo ukunda rero nca ndavuga ati uri nk'umurimyi rero ari nk'umurimyi nawe nyene aba yifuza kuba yorima ahantu hanini ariko aca usanga akenera uburyo nabwo agiye muri banki ngacimusaba yuko azana ingwate ya ngwate nayo ntayafise benshi rero bace baheba kurima barabiheba kandi naho baretse kurima ubwo bireka kose ivyo kurya tuguma tubikeneye ibyo kurya byo bikeneye abantu bake harimye abantu bake donc mu gihe mu byita ngo ni aba producteur babaye bake aba consommateur bakaba benshi tuvuga abazana umwimbu bakaba bake mugabo abakenera umwimbu canka abawufungura bagaca baba benshi kica kiba ikibazo kabisa kica kiba ikibazo twebwe rero turavuga tuti okay ni byiza yuko iyi microfinance agricole kibonobono izoherekeza abarimyi yoza ije gukemura ivyo bibazo kubwanje yaba ari byo nakora nashaka yuko iyi microfinance yojamwo abene gihugu no kuvuga abarimyi n'aborozi no bakunda kugira ivyo bibazo kugira ngo ejo bo bafise imigambi yo kurima bazanye umugambi wabo biborohere kuca baronka amafaranga kuko basanzwe ari abanyamitahe muri iyo microfinance cyimviro rero nacenda kibwira abo turi kumwe turagihurizako tuca turatangura iriya microfinance rero tuca turaja hamwe ubwa mbere ko twiyumvire ko umuntu yoshiramwo 800 kitwe mutahe ariko mu nyuma turaraba tubona vy'ukuri twebwe dufise abantu bato ayo mafaranga ntayo boronka niko rero kuca tugerageza turavuga ati reka tubigabanye ca dushira ku mafaranga 250 guhera ku magenekerezo ya 5 Munyonyo uyu mwaka nyene kuva mu 11 ayo mafaranga twaratanguye kuyegeranya kandi abatari bake bariko barayegeranya ubu rero bariko barayatanga kandi n'abari hano rero batukurikirana bumve yuko ha ruhande yo kugura imitahe muri kibonobono oyo twarongeye ko rero niwo mugambi wa maka tuvuga ko tuzoca tugenda muri banki nkuru y'igihugu baduhindurire rero kategori tuve kuri kategori ya mbere ya kane ujya ko ya mbere kategori ya mbere uwo mugambi rero wa microfinance agricole kibonobono maka tuyita maka urabandanya n'ubundi wese ntatangwe kandi twihaye ikiringo c'ukwezi kumwe yuko amezi 2 plito yuko gushika itarike 5 z'ukwa mbere tuzoba twugaye twiteze yuko amahera bazoba bayakwija azoba yamaze gukwira ayo dukeneye vyumvikana yuko umuntu azoza inyuma y'itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2025 adashobora kuzoba aronka amahirwe yo kugira iki yo kuba yo kwinjira muri yo gushira umutahe muri microfinance agricole kibonobono sinibaza niyo amahera yakwiye tuzoca twugara niko n'ahandi bikorwa nyuma yuko rero abantu bazo bagize gutya bakazana imitahe yabo nkuko ubivuze ko umutahe umwe ugugwa amafaranga 250 by'amarundi yego nakaye kunguko koko ujoza n'amafaranga akagura umutahe umwe canke imitahe 10 canke imitahe 100 mbe hagati aho umuntu yemerewe kugura imitahe ngaha urakoze ariko urambaza ngo nakahe kunguko awe banza tubwire umuntu yemerewe kugura imitahe ngaha imitahe utarenza ni imitahe 1000 ufatiye ku biharuro by'iwacu ariko kugira tuvyumve ni kuvuga ni
ibice 25 vy'umutahe usabwa ni banki nkuru y'igihugu. Ubu ugiye kuraba ni miliyoni 250. Iyo nta wemerewe kuyirenza. Hanyuma rero hagati aho nyine ucugira kutubwira mbega ubuzo zagura imitahe cyangwa kugura umutahe umwe ni yihe nyungu azokura muri microfinance agricole kibonobono? Urakoze cyane. Wibuke yuko ishingwa rya microfinance agricole kibonobono ni ishami rya kibonobono oyo sanzwe iri kwirarima igiterwa c'ikibonobono. Rero harimo akabijya karimo nakahe umuntu azoyashize umutahe muri maka azunguka cyane. Ati gute twebwe iyi projet Fulgence Mika nawe ariko baranyumviriza ikibonobono ejo aho bukera tukagishira ku isoko, muzobona yuko muzosanga mu bintu byose birimwa ngaha mu Burundi arico kintu ca mbere kizimvye kandi kikerera umwanya muto kigatwara n'umutahe muto. Ndakubwira nk'akarorero Muyinga atwara kose hegitari 3. Izo hegitari 3 ugiye kuraba amahera zizotwara gukota no kurima no gufumbira ntibizotwara miliyoni 2. Ariko mu kurima ikibonobono ariko ugiye kuraba sivyo umwimbu twiteze muri izo miliyoni muri izo hegitari 3 mu mezi 6 gusa sivyo. Nagomba ndakubwire yuko ararenga hafi miliyoni 50 z'amarundi. Yego ararenga. Rero umva ni mu hegitari 3 ararenga kandi abose ku mwaka oya ku mwaka wo bizo wari biye mbega ni cerera amezi 3 oya nanga amezi hagati ya 4 na 6. Ane ari ahantu hashushe cyane, 6 ari ahakanye. Rero bizotuma turonka abagura abarima ikibonobono benshi. Tumaze rero kuronka abarima ikibonobono benshi abo bose bazoba ariko bararima ikibonobono azoba ari abanywanyi tuzobahembera muri microfinance agricole kibonobono. Urumva yuko azoba ari microfinance ifise abakiriya bayo, ifise abakiriya ni kuvuga ifise abanywanyi benshi bayinjiriza, ifise y'amakonte bakatwa bimo bita tenue de compte. Urumva ni microfinance misanzwe izo bisaba abakiriya kuko abatabitahura n'ababitahura barazi abatabitahura bumve yuko ibi bintu vy'ama microfinance n'amabanki nayo nyene yunguka bivanye n'abanywanyi ifise uko bangana. Twumve yuko rero umunwanyi azoba yamaze kuba wa microfinance agricole kibonobono canke kibonobono oil bose akunguka azoba kari kuko amafaranga yabo bazoyaronka byoroshye muri mark bongere banashobora no kuronka n'ingurane muri mark biboroheye. Uzoba yabaye umunywanyi muri mark nuzoba ari muri cooperative. Rega none microfinance ari yiwawe none si nkuko wikwiyo kamera si yiwawe ntitwara hubona kabisa. None ukeneye ico ukora woreka gukora kandi kamera iri haje ukeneye gufata amasanamu. Rero nabo bashize imitahe muri microfinance azoba ari yiwawe nibo bazobafata ingingo babita ba actionnaire kabisa. Numva ko biramworohera yuko acaza afise ikintu akora cyangwa tureka ngende hamwe iwacu hamwe iwanje nta bintu birebire biriko baramusaba ngo zana inzu ngo zana biriya yo kandi ari mwene byo ya. Hanyuma rero nako ndagusigurira akunguko ni kuvuga twebwe abashoye bose kibonobono bazohemberwa muri microfinance yacu kandi ni microfinance bumve yuko ishobora kuzobiri mu ntara zose komine yose agize kino gihugu kuko nkuko nabivuze cyangwa nako ndabivuga ejo aho bukera umuntu wese yafashe minenegwe cyangwa yasuzuguye ibi vyimviro byacu akabona abambere amahera baronse mu kibonobono. Ivyo ndabivuga ndavyemeza kuko na kontra ndayikeneye kundwiza uzoza nzoba naheje gusinya ama kontra abazotugurira ikibonobono ko namaze kubona yuko abakirimye bamfotorera banyereka aho bigeze. Urumva ndipanga kare ya abaguzi bacu bari ready bavuga turi ready kuri any quantity kuri quantity iyo ari yo yose birumvikana turi ready.
rero urumva yuko umuntu azoba yashize umutahe muri maka microfinance hariya iyo microfinance agricole kibonobono urumva yuko abantu bose azoba arabarimyi b'ikibonobono bazoca baja guhemberwa hehe hariya mu kibonobono. Ivyo rero bica bituma iyo microfinance yunguka cyane kabisa. Ikindi kintu iyi microfinance izogarukiriza gusa kugufasha abarima ikibonobono oya ahubwo ica yataka rero bimwe nariko ndakubwira ica yataka uburimyi muri rusangi ibiraya ibiki ibintu byose nyene byo kurima aho rero kandi niyo iyi microfinance izocigura ama machine yo kurima ice yongera igire bimwe vy'amaforage bimwe byo kuduza amazi kugira ngo bashobore kuvomera imirima. Ukeneye kubona abarundi batanguye kurima amasezo yose. Ndiko nzosaba muri aya mashirahamwe abijejwe ngende nsabe kandi abantu bose batari mu gihugu bahunze amatongo yabo ari vide dufashanye tubarondere tugirane amasezerano birajya amatongo bayaduhe tugire amakontra y'amatongo bayaduhe tuyarime areke kuguma agaragara kandi tuzoyarima tuyarimemwo amasezo yose kuva mu kwa mbere gushika mu 12 ni kuvuga amezi 12 kuri 12 kuko dukeneye ko abarundi batangura kurima. Cya bintu ntivyoroshe bagenzi, bya bintu ntivyoroshe murumva yuko akunguko ku barimyi n'aborozi na cyane cyane abarimyi b'ikibonobono urumva yuko ari ibintu bidasanzwe kandi bimeze neza cyane. Wa mujenewe wa muhungu wa musore wa nkumiwe munyarukero murumva yuko amahigwe akihari. Hanyuma mwitangazo nabonye ryari naryo ryatumye numva no kurondera uravuze ko bijanye n'akazi ibintu nabyo bimeze gute none ubu tuko turagitanguza microfinance microfinance ya première catégorie microfinance abari nini cyane none nuzi ibikeneye abakozi benshi aho rero bijya tuvuga akazi naba bashiki bacu bene wacu bize muri za université ibintu vy'ama comptabilité ibintu vy'ama banque assurance ibintu vy'ama gestion comptabilité n'ibintu administration gestion des affaires abajya kabisa nabajya bategezwa kuba abambere kuza kugura imitahe muri microfinance muri maka kubera n'ubundi ivyo bimba amajana 250 batayazanye ngo baze kuba aba actionnaire ejo bazoyazana baza kuba bayazana ari giturire oya nta giturire uzobaka nanje nta giturire ndya uzobaha akazi nani baza mu nyuma ntuzobaka nivyo guhakaza umuntu ni sawa erega akazi nivyo biri mu bintu dukwiye kureba. Ushatse kuvuga yuko bazokwanka kuyazana kugira ngo bagure umutahe mugabo mu nyuma zoca bashaka kuza kuyinginga ngo barabe ko boronka akazi baciye ku ruhande mu gihe bari kuza bagashiramwo umutahe bakitwa bene vyo ni kuba ari bene vyo ntushobora kuja kwangaja uwundi muntu mwene vyo atarashikirirwa kandi nivyo vyiza kuko ku kazi ho uri kurakora ndashobora kukwirukana kabisa urumva ariko ngaha mugabo naho mwirukana urumva muri microfinance yarashizemo umutahe nawe bagenda akaryama muhira we nyungu izobiri kiraja kuri konti ni uburyo bwiza bwo gufata amahera ukagira umukozi amahera akaba ariyo acika umukozi ukorera tuvavanure n'ingendo yo gukorera amahera sivyo ahubwo turondere uburyo amahera ariyo yodukorera twebwe dukorera amahera ahubwo amahera adukorere ndagira ako kantu kansubiriremwo neza tuvavanure n'ingendo yo gukorera amahera sivyo ahubwo amahera adukorere tuvavanure n'ingendo yo gukorera amafaranga canke amahera ahubwo amahera canke amafaranga aba ariyo adukorera yego kadusigurire neza ndaguhe nk'akarorero sivyo nk'umuntu urabona nk'iya etage dukoreramwo sivyo urya yafashe amahera ayagira umukozi aca yubaka ico kigo cose kirya wabonye hajya wabonye amabiro arimwo ingene angana kabisa ndavye amafaranga turiha ku kwezi amabiro arimwo hajya honyene hajya twebwe turi ni biro 11
ukacuraba hejuru ukacuraba hasi ukacuraba ry'amasare yose nk'uyo rero yafashe amahera yiwe ayagira umukozi n'ubu amahera niyo ariko aramukorera ubona aho yoryama ya mahera arazana ni kuvuga ariko arakora hariya hanyuma ivyo rero twebwe ngaha dukora twebwe tugenda gusaba ubuzi bakaje baduhemba umushahara bambabarira umushahara ni nk'ubutinyanka wangu uza rimwe ku kwezi hanyuma ukamara iminsi 3 ukaca wongera ukagenda ugaca bwigira ukaca urindira ukazogaruka ukundi kwezi guheze ukaza canke 4 jours iminsi 3 canke iminsi 4 ukaca bwongera bukigira urumva rero niko umushahara umeze kandi kibi c'umushahara iyo uwukorera upfuye cyangwa ugize ikindi kibazo biba biheze navyo bivuga ngo umwana wawe azocaza ngo urumva ngo papa ngo niwe ngo yikorera imizigo ngaha ngo cyangwa ngo niwe ngo yanyonga ngo imodoka yo ku kazi ngo oya ngo nimubandanye ngo mumuha oya ntibikunda mugabo papa wawe sivyo ari mu baguze iyo modoka sivyo umwana wawe azohora azavuga ati aha harimo umutahe harimo amahera ya papa inyungu yayo nico ciza kantu karakomeye cyane rero urana nko mu Burundi turavyara cyane urumva bisaba yuko rero dutangura gutegekaniriza kazoza abana natwebwe ubwacu tukitegekaniriza muri ivyo bintu byo kugira gute vyo kuinvestisa ugafata amafaranga ukayashira mu kintu witeze yuko ejo kizokuzanira inyungu ni nk'ibi bintu urana nk'ibihumbi 6 ibihumbi 6 ushize muri kibonobono ugiye kuraba amahera azogugwa ikiro c'ikibonobono ararenze gose ivyo bihumbi 6 umuntu azoba yashize ngaho kiretse hamwe vyohinduka none ibihumbi 6 no munsi uyagura iki na mahera jene yunguruza ko mvuye mu Kanyosha nje ngaha ku kazi kuza gusa ko mukuza naje ku bihumbi 5 numva mu gusubira nk'unja gusubira nko kuyandi ibihumbi 5 hariya muri umva nja kuva nganje muri ville cimfata taxi urumva ugiye kuraba uja gusanga ku munsi nko muri no minsi turi muri kino gihe bigoye kuyunguruza turakoresha amahera arenzayo kabisa rero wopfa musiba rimwe ukavuga ati no munsi ndeke kugira aho ngiye ikanore kano kanoti nenda gaterere hariya ujya muhungu tubona areba ko ndavuga ngo nguma mvugira mu biro ngo nibambona mu mirima ngo none ngo hatatwereka ivyo ariko arakora oya ntibagira amakenga hariyo video ngaho oye iri musi y'izo nimero mubona ngaho muri commentaire ya mbere itangura twari mu Cankuzo tuja kugurura ishami rya koperative Kibonobono oil hariya hari n'iyindi tuja mu Kirundo hari ama video metse maze gukora yose ari ku rubuga rwacu Fulgence Mika haba kuri YouTube cyangwa kuri Facebook ibyo zose nibiganiro hoje turakora kugira ngo amenye ibyo Kibonobono oil bariko barakora barashobora no kugira iki kubiraba hanyuma Davi kubera ko umwanya ubugoye uburi no mu bindi bintu uri kurakora ugenda uvugana n'abana bariya nagira ngo udufashe kubera ko harimo ibintu byinshi abantu hari byinshi baba bakeneye kubaza nabo udufashe tubwire nimero zaho bashobora kuyitura kugira ngo bamenye byinshi wongere unaturangire naho mukorera kandi twongere tuhabibutse wongere kandi utubwire n'akajambo wobwira ugwaruka n'abandi bose bipfuza gukorana na koperative Kibonobono oil hamwe na microfinance agricole Kibonobono urakoze cyane nibaza yuko ikintu ca mbere reka ndababwira aho bodusanga nibaze mu Ngagara uri kuraja kwa Siyoni uzananye kuri Kotebu canke uja kwa Siyoni uja kuri Kotebu uzananye kwa Siyoni ni neza na neza imbere ya OK Bazaar hariho ikigo canditse ko Global Maintenance Office niko handitse ni etage geretswe kabiri muri biro 102 niho turi barabona bacabona tuno turi imbere ya OK Bazaar bica biborohera ego canke bakure kuri 79 amajana na 40 amajana 814 canke kuri limitere kuri 69 4 8 8 4 11
Biroroshye cyane. Bashobora no kuturaba kuri site web yacu. Bashobora kwandika kibonobono.bi canke batanguze www.kibonobono.bi wezi 3 akaburungu kibonobono akaburungu bi canke b. Okay, hanyuma aho barashobora kubona ibikorwa vyacu. Ikindi kintu ego turase na YouTube mugabo yose cyane. Mugabo nibaza kuri site web boshobora ibintu byose barabisanga ko kuri website yanyu. Ego. Hanyuma ibisigaye twebwe tuko turakora ijambo je no shishikara kubwira bariko baradukurikirana wita agasunika rugi. Ego. Nuko boza tukagira ubumwe bushingiye ku bikorwa na cyane cyane twiteho yuko ibihe turimwo atari vyiza gose kubera ko hariho ihindagurika ry'ikirere yabaye kandi abantu nabo dutera tugwira. Birasaba rero yuko twiyumvira uburyo bushasha dukwiye gukoramwo. Nico gituma kumbure niwaza zo gusigurira ibi vyose ico bigamije ico nise canke icitwa économie sociale et solidaire. Mu buryo abantu benshi cyane bashoboka baja hamwe hanyuma bakaca bakorera hamwe. Tuvuge yuko ari iterambere ry'ikibano biciye mu kuja hamwe. Ego tuja hamwe iterambere rikakuvako rimvako rikujako. Birumvikana. Rikuvako rimvako rikujako. Kabisa. Ivyo nivyo tugomba gukora hano muri uno mugambi wacu biciye muri mu kurima igiterwa c'ikibonobono. Muri make novuga ivyo hanyuma banyitegeka ibikorwa. Banyitegeka ibikorwa bidasanzwe. Kabisa. Imirima vuba nzoyibereka ko turayifumbira. Ko turarondera ifumbire ikaze ari ifumbire twaronse iva mu Bushinwa. Niyo tugiye gukoresha. Hanyuma n'abandi bose barimye ubu turafise ku banywanyi babandi baravuga ngo none tuzobibona gute. Turafise logiciel ifasha muri gestion imaze kubiriko kuri internet. Kumbure iri kuri iyo ntuze nyene na kuri urwo rubuga rwa kibonobono akaburungu bi. Muga yoyo urumva kugira uyibone wandika kondi nabivyo ni vy'abanywanyi. Rero ku munywanyi kuwogomba gushiramo uburyo ntagire ubwoba yumve yuko ibintu vyose uko bizobimeze azora ababibona mu telefone yiwe canke muri machine yiwe. Hanyuma kandi twe turashiraho n'uburyo bwiza bwo guhanahana amafaranga biciye kuri izo mbuga nyene. Vyoroshe. Rero twebwe turi mu kazi ahubwo gusa Imana idufashe tuzigame duhamagara kugira ngo ivyo twavuze ivyo twemereye abarundi yuko bazobona inyungu bivuye mu kurima ikibonobono bozishikako. Muri make nivyo murakoze. Reka tubashimire kandi rero kuba mwe mwabanye natwe mwe mwakanze kuri Fulgence Mika mwe mukomeza gushigikira ibikorwa tubashikiriza umunsi ku yundi. Tubasabe kandi nkuko dukomeza kubibabwira musangize inshuti n'abagenzi ibikorwa nk'ibi canke amavideo nkaya kugira ngo bamenye mbega ibikorwa nk'ibi by'iterambere mu gwaruka no mu bandi basanzwe canke abadukurira bishobora guterera iki mu iterambere ry'igihugu. Ibintu nk'ibi ni ibituma jewe nawe twiga tukamenya ariko kandi tukagira iki tukagira nico ducanze canke duterereye mu iterambere ry'igihugu na cyane yuko Burundi bwifashe muri 2040 2030 mu Burundi buteye imbere. Ivyo jewe nawe bituraba sinobicisha amajambo ariko reka ndabashimire. Kuri kamera mwari kumwe na Ibrahim Kapa abantu mufise imanza narababwiye araza kabafotora mukazogumana ugwibutso rw'ibirori vyiza mwagiranye n'abantu banyu. Fulgence Mika nanje ico nshobora kubafasha n'ugira gute nukuza ahantu hose uherereye wandondeye nkagufasha ibikorwa vyawe tukavyamamaza tukabishikana kure hashoboka abana bari bakabibona na cyane ababa bari kuri izi mbuga hwaniro ndavuga YouTube, Facebook, Instagram na X canke Twitter n'izindi nyinshi za Snapchat na TikTok kugira ngo dukomeze gushikana iterambere ry'abana b'u Burundi canke ry'ugwaruka rw'igihugu kure hashoboka. Ndabashimire mwakoze Imana ibahezagire.